ariko ngaca nibaza ati nkuno mwigema giye ahantu bisaba ko dufungurisha iminwa ko ata kindi kintu gifungura atari umunwa ica bigenda gute nikuzo baterera mu kanwa arasamura ugatererayo abantu bagire make up bageze gufungura baza bafungura bararindira barafungura neza cyane satwa basize 24 igajenza nibaza ati hari gihe badafungura nyene bikaba ngombwa yuko barindira kuno muntu ndamubwire ko turi kwa suma ya make up turi mu kiganiro nago bibona turi mu kiganiro urabibona n'umuntu mpamagaye nshatse kumwereka ko ndi kwa suma ya make up azoze nawe wenda kugira adushorere turaza gusubira mu ndi mwanya reka tumanze turondera amafaranga twavuye mu Kayanza tuje Bujumbura kurondera kanoti bibaye nguma ko ndamwita bakubwira ndamubwire suma ya make up ubunyi si yose igiye kumumenya kwera ko akora ibikorwa vyiza turacabangire kugira barangize mwashize ko nk'amakushe nkanga kumura numva ngo ari agakushe ka mbere ka kabiri kumunwa oya mu maso amakushe ni menshi vraiment sinumva kono yaharura yose ngo ndashobora kandi ibi nimwe mubigira kugira akayangane kuta mu tuntu tukayangana amakushe ni menshi mwasohotse none akazubashaka kwigisha imisore y'abandi ndabira frère hapa kitoka hapa wanaume bachi bitoki batauana uza kugenda ni taxi ya hapo sawa kweli Ma people abakunzi ba Star TV mumeze neza mumeze fresh biraza I'm Star Boy the ship I like to support everybody so nshatse kubereka ikibanza ndimwo turi mu kibitoki neza na neza kubarabara bita rya Kanyoni nibikorwa vyatuzanye nkuko twama tubikora minsi yose buri gihe mu gihe ibikorwa vyatuzanye tuba twifuza kubereka kugira mushobore kubona ivyo bikorwa mushobore kunezerererwa navyo because I like to support everybody so behind kama turi kumwe na Evis photography ni Star Boy nje kubereka vyiza cyane ivyo vyiza nje kubereka sindi ubivuga ubwa mbere ariko igihari nuko ivyo vyiza byose muza kubibona kuva mu ntango gushika mu mpera neza na neza ahandi kuja na hantu ndiko nderekereza ahantu hari muraza ukabona kantu kanditse ko Smile Makeup yes ni Smile Makeup ugerageje kuraba ino board iri hejuru ikanyibereke siyise Smile Makeup nagubona ko bisa neza berekeje sinshaka kunyerekana je abanzi baranzi ariko ivyo nabazanyemwe nibi eka rero twinjira indani nibaza ko byinshi tuza kubimenya murazi yuko ndabahereza buri kintu cyose kugira mushobore kukimenya ni Smile Makeup inimero yiwe ngiyo onye ni Cibitoki Kanyoni 5e avenue numero 62 Smile Makeup WhatsApp yiwe ni 61 755 638 so reka twinjire indani buriya hama ibyatuzanye tuvyibonera twagiye bavuga ngo uri mubi fresheri nugira rufate kugahera kumahera babone tabia bavuga ngo uranuka aho ugiye nituvire mu kibanza ugiye kuresha ukajya utudobo kubera ubukene bwawe baguhaye amazina gisiyogorore ngo gizana umwavu urasana umwavu wacana akarongo oyani yize jo hawe reke guhe batangare imana nize jo hawe reke guhe batangare Yes my people abakunzi ba Star TV I'm Star Boy the ship I like to support everybody I'm Mr. Recorder Mr. Meat Kimararungu Love in Town ububeshi umukozi wo munzu ivyo nibigano bica kuri Star TV all the way from Burundi kamagarare ino nionza kuoneka neza yes muri kumbona ndazi kumboneka neza take that so nibaza ko muri kumbona neza turi ahantu bita kwa Smile Makeup yeah Smile Makeup
urabona uno mu big sister ni big mama big sister ndi kumwe na big sister ngaha anyura mubona ukuntu yimereye asa neza of course ariko nibashira kwa ka makeup biza kuri ibindi bintu ndi kumwe n'undi mu sister encore bamwita Sumaya makeup numwe mu ba sister nuvuga yuko ndaryohererwa nuvuga ibikorwa vyiwe ni ibikorwa bisa neza cyane nanje vuba ndakora mariage canke nkora ubukwe amanizanira umwigeme hano je nzoza ndamwizaniye pana vya bindi aba sister ncamo muherekeza je nije nzomuherekeza namuzane kwa Sumaya makeup bisigura yuko ndi kukubwira ibintu byanzanye hano ni kugira ndakwereka ibintu vyiza ndazi televiziyo yangira kwirikirwa n'abantu babigeme benshi cyane za Arabia Saudite baba yigeme bataha bace bakora ubukwe sha nta handi ni kujya gatanu mu kibitoki ariko dukora ikiganiro kugira ibintu bigende neza cyane Sumaya urabona ko namuhaye akamikro kugira byinshi tubiganireho hama nibazi bikurikira ko muza kuvyumva Sumaya sava akamikro mera nk'ugashira hano umeze neza urakomeye n'impuzu ziba ziri mbega iyo umuntu baba bamukoreye makeup baca bavuga ngo bamukoreye iki bamukoreye makeup urabona iyo umuntu hari ukuntu bavuga ati restaurant bivuye muri verbe solestole hajya no nkubuza ati umuntu yisize makeup no cyamvuga ko ari gute hari verbe ya makeup buri iyo umuntu ari muri restaurant bwa tari muri restaurant uvuga ati je vais au restaurant kugira nyene bigene neza saba aha tuvuga turi muri makeup turamutse abakunzi ba Star TV before hama ibindi nibaza ko nza kukubaza uraza kubinyishura gahoro gahoro abari kubadukikana nabo reka ndababwira ati bategwe amatwi yose n'ivyaba ngombwa bafuka amaso ariko ivyo tuvuga ndazi no kuri pe ukuri ndamutse abakunzi ba Star TV abakunzi ba Star TV mumeze neza murakomeye je ndameze neza uti mu Kayanza nta gafaranga kari atekanye imana kiri Bujumbura mu Kayanza nyine nta kariyo nshovuga ati reka mone kibujumbura nawe urabibona ariko sha uratovye abigeme bose beza baza hano nakameka bugatovye kaba gahenze reka je kugira nse n'umubaza byinshi bitandukanye akameka ka Sumaya kameze gute kameze neza kaba gatovye hanyura urabona ko adakoze turaza kugaruka koze murabe neza kugira tuze kuvuga ibiri ivyo apana vya bindi tugira BBC tutabona ibiri ko biraba muramubona aho yibera no musista Sumaya nguye reka rero manze ndamwakira mugambi bwa Star TV yaramukije abakunzi ba Star TV ariko ndumva nyene nza kugira ibibazo byinshi nza kumubaza haje ufise imyaka ingahe muri no mwuga ga sister wanje mbabarire sinza kuvuga mu izina kwera ko je abantu micubahiro kenshi yakunda kubita sister sino kwita mama kwera ko mama wanje arashaje ufise imyaka ingahe muri kano kazi mfise imyaka nk'itanu guca imyaka 5 ndumva simike cyane uno munsi uravuye mu Kayanza urasimbiye mu gisagara ca Bujumbura igisagara ca Bujumbura novuga yuko kirimo ivyiza kikabamo n'amahera ariko ahantu hatari mu gisagara ca Bujumbura kenshi usanga kirimo ivyiza ata amafaranga kirimo ujya izindi ntara zirarusha ivyiza igisagara ca ibintu na cyane cyane biba bihari naho nubwo nyene umuntu wese cavuga ngo kugira be VIP ngo acaze Bujumbura ariko nyene na ruguru bariyo atatubesha bariyo gusa ruguru ntibarekura amafaranga naho baba yafise ntibayatanga uno munsi no mugari kamvuge ko gutunze kwera ko ukoze kuva kera umva n'imyaka 5 cyane gose ukora ibujumbura bakwakiriye gute uri kurabona ba client baza nyene kwironkera makeup nziza nyene isa neza canke ni vya bindi nyene ati nshigikira wiwacu nshigikira umugenzi wanje ugasanga uzi ibikorwa ntibari ko baramushigikira Bujumbura baramfashe neza baramfata mu mugongo hariho benshi bavuze ngo agiye Bujumbura ngo ntabakira zoronka ngo hari abantu benshi bakora makeup abafisesha anje ninagira mariage Imana nyene yaciye bikora barafata mu mugongo abatari n'abanyakayanza abanyabujumbura ndaharonka abagenzi barafata mu mugongo abakiriya ndabafise kabisa ndabafise vraiment ndashima alhamdulillah kenshi umuntu je ndiko ndamukora promotion y'ibi bintu banifuza ko azana ibikorwa cyane tubone ibikorwa vyiwe ndabaza ikibazo no musisa gatonya kugira ce muco utangura kumukorera akazi hamadene kugira abakozi ba Star TV tubereke ivyatuzanye tubereke ivyiza jewe nunca ko nshaka nzokuzana ngaha nzogitana na taxi ndakuza nabakugirira ibintu vyiza aho kuja hariya bagusige bwa bwondo mu maso unaguye mu nda umuntu yambaye ishati gera usanga umenga numufa w'ibintu zinyo biharage bamusheshe se navyo urabona se ugasanga bafashe amatafari kabinenye wasi Asista uhakirwa gute kwa Simon neza cyane ni kunchora yakanga uza hano ni kenshi
kandi ibiboro nivyo bakwambika rega ari VIP bashawa cyane gose ubona kameka ku gato bafata utuntu bagakwita udutambara ngaha bagafuka ngawe bakwambika ikintu bita iburuzi ico ni giki bayita gute kwanza Smile riga twe turabapeiza novuga kandi nk'ipinja urumva hariho abadambara banyama muri makeup yego urumva ni byo kugira umuntu hari umuntu ashobora kuza yambaye neza ugasanga umuntu aragera musiza araca amushafuja hose nta mpuzu yari yazanye yo guhindura ugasanga agiye asa nabi ni Shumaya watubwiye izina ni gute nitwa Darda tubwirira abagenzi bawe rero kwa Shumaya bakiramika nta kibazo wakigwa gute kwa Shumaya ibikorwa byabo bimeze gute kugira tubwire ibintu je mbona bimeze neza cyane gose bakwakira neza cyane gose none nkubwira ujega basisa ngo mengende he bakugira ka makeup ubwira nyene mpendeze gusa bafisa kamapa ari umva kamapa nyene kobura reka mbwire rero abaririmbyi reka mande ndahave kugira kuri ibikorwa akira utuntu twawikorera nta kibazo hamutangura akazi dene turaza turabereka ukuntu biriko biragenda ariko ikintu cyo nobwira abaririmbyi muze muraza mu mutwara Shumaya urabona ko kuri n'ahantu hari VIP ahantu hasa neza cyane tangura akazi nta nakimwe tangura akazi nta nakimwe n'ahantu hasa neza cyane ni mu Cibitoki kujya gatanu neza na neza ahantu bita kujya Kanyoni n'ahantu nakuriye je nakuriye kuri duza ariko aha twarahatemberera turiko turara abantu tugurira amacapati amasambusa so uko biri kose rero tumushigikire ni Shumaya urabona igikorwa cyo ko gitanguye deja nitugisegera tubereke yuko ivyari mwatari gutomboza atari babandi bafata amafoto bakagenda bakayakora bakayasiga ibintu menga ni vyondo ngo bazi gukora makeup anye makeup bari gukorera neza ugataha umeze neza ku buryo tunahoyira umwigeme unguye mu nda utansiga ku shati ryanje nguma ameze neza nuko rero biba bimeze kubera ko je harageze igihe mvuga ati nta mwigeme nzosubira guha yambi kubera ko iyo umuhaye yambi ishati yawe wasanga umenga bari ibintu bita mu Kirundi ibikororomvyi urabizi cameraman ibikororomvyi nibujya ucafu bwicapu ugasanga bwamanutse ukuntu ugasanga bwamanukanye n'amazi rero kwa Shumaya tumushigikire abaririmbyi contact ziwande murazifise mushobora kunsaba nimero ya Shumaya ibintu bikagenda neza then cameraman kora igikorwa ci wawe ibishigaye je baraza kumbwira neza ivyo mbona ndabe ko ari ivyo kavuga nguri muri fresheri nogira rufate kugahera kumahera babone tabia bavuga nguranuka aho ugiye nituvire mu kibanza ugiye kuresha ukajya utudobo kubera ubukene bwawe baguhaye amazina gishyogorore ngo gizana umwavu urasana umwavu wacana akarongo oyani yize jo hawe reke guheba batangare Imana nize jo hawe reke guheba batangare bavuga nguri mubi fresheri nogira rufate kugahera kumahera babone tabia bavuga nguranuka aho ugiye nituvire mu kibanza ugiye kuresha ukajya utudobo kubera ubukene bwawe baguhaye amazina gishyogorore ngo gizana umwavu urasana umwavu wacana akarongo oyani yize jo hawe reke guheba batangare Imana nize jo hawe reke guheba batangare bavuga nguri mubi fresheri nogira rufate kugahera kumahera babone tabia bavuga nguranuka aho ugiye nituvire mu kibanza ugiye kuresha ukajya utudobo kubera ubukene bwawe baguhaye amazina gishyogorore ngo gizana umwavu urasana umwavu wacana akarongo oyani yize jo hawe
reke guheba tangare batangare 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 Imana nizeje hawe reke guheba tangare batangare batangare bavuga ngo uri mubi fresheri nugira rufate kugahera kumahera babone tabia bavuga ngo uranuka aho ugiye nituvire mu kibanza ugiye kuresha ukajya utudobodobodobo kubera ubukene bwawe baguhaye amazina gisiyogorore ngo giza n'umwavu urasa n'umwavu bacana nero bayanigize johari reke guheba tangare batangare 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 ya Smile makeup nababwiye rero jewe nemeye ndicara ndatuza kugira ibintu bigende neza cyane bari kumushiraho utuntu bashira buriya ku ngohe kugira ibintu bigende fresh murabona ukuntu asha n'umuzungu hajewe yaba nari mu kugira mariage na camamagara costume hakiri kare bakaca bamuzanira n'ikanzu ibintu bigaca bimera neza cyane ya nawe umwana ukuntu asabasha ndetse nibaza ati babazungu bacu nibaza ko ari bikoba bakoze babikoramwo babikwita ko makeup y'ubumesha bagaca babambika neza na neza murabona bimwe nababwira ko genza gutahara uko nibone neza finition y'igikogo je pense que déjà turi kuri finition y'igikogwa novuga yuko cyatuzanye hano nivyo mwibonera abakunzi ba Star TV ntacyo ndabajyanye murazi yuko ibintu byose ndabibasangiza yaba amabanke ndayabazanira baba bana b'igihugu bafise amaboko akora apana y'amaboko yicaye ndababazanira apana babandi bo kuri 11 ariko nabo kuri 11 ngo nakazi ngo bakora ariko je ako kazi bakora ntakonzi uramubona mwigeme ko nasigaye asa twatanguye neza na neza adasa kujya mu mubona abakunzi ba Star TV muramubona igihe twatangura mwabonye ukuntu asa ariko rabo ubungubu ukuntu asigaye asa ke baba we makeup Sumaya makeup anawo mu Kayanza ntibafyina no wafashe kamera no mu Kayanza barayabatumye bakora vyiza kugira ibintu bibandanye gufata inzira sinunda kuzana umuntu akora ibikorwa vyiza wareka kumushorera kandi ibikorwa ari vyiza wabuzwa niki kumushorera kandi yakuzaniye ivyiza ahanya ariko aramusiga utuntu ku munwa hariya buriya tutuntu batwita gute rujareve none ibyo kumenga bisa na shokora aleve ego cyatsoyihita ariko nyine abantu barazana ibintu bikaba ngombwa ko twoca tubihinyanyura Beteri bavuga ngo uri mubi fresheri nugira rufate kugahera kumahera babone tabia yes turacabandanya murabona ibikorwa birabandanya ariko nkaca nibaza ati nkuno mwigema giye ahantu bisaba ko dufungurisha iminwa ko ata kindi kintu gifungura atari umunwa ica bigenda gute nikuza baterera mu kanwa arasamura ugatererayo abantu bagire makeup bageze gufungura baza bafungura barafungura neza cyane tatwa basize 24 igajenza nibaza ati harige badafungura nyene bikaba ngombwa yuko barindira kuno muntu ndamubwire ko turi kwa Sumaya makeup turi mu kiganiro nago ubibona turi mu kiganiro urabibona n'umuntu mpamagaye nshatse kumwereka ko ndi kwa Sumaya makeup azoze nawe ne kugira atushorere turaza gusubira mu ndi mwanya reka tumanze turondera amafaranga twavuye mu Kayanza tuje Bujumbura kurondera kanoti bibaye nguma ko ndamwita bakubwira ndamubwire Sumaya makeup ubunyi si yose igiye kumumenya ko era ko akora ibikorwa vyiza turacabangire kugira barangize aho mwashize ko nk'amakushe nkanga ko mura numva ngo ari agakushe ka mbere aka kabiri kumunwa oya mu maso
Amakushe ni menshi vraiment sinumva Menshi. kono yaharura yose ngo ndashobora. kandi ibi nimwe mubigira kugira akayangane kuta mu tuntu tukayangana. Amakushe ni menshi. Muwasohotse none akazobashaka kwigisha imisore y'abandi. Ndabira frère. Hapa kitoka wanaume bachi bitoki batauana. Uza kugenda ni taxi? Ya hapo sawa kweli. Mara ukienda na miguu ama na moto. Lakini hauwezi kutoka kwa Simaya uende na miguu, haiwezekani. No genda ni na moto ni makeup. Makeup kandi zimvye. Karawaye. Karawaye denchi teknolojia. Suma none izo nzaba mu menyo nibiki. Ko nama ndatuntu two tuntu kuri video ngati Nenza hawe ntuzibona. Wowe tubona? Nama ndatubona kuri foto kuri video nkavuga ati buriya turi atuntu yashize mu menyo n'uduki. Nende ko tutaboneka. Ko tuzi dufise amenyo yera nkavuga ati amenyo asa kuriya. Amenyo bwoko ki? Ko barasiga rujareve mbwa jewe ni nabishokora. Iyo ni labero. Kandi dufise ukuntu tumota Nari ko natwumviriza ukuntu tumota. Tumota neza. Mengo umuntu yotwiga. Menga ni George. Kira rimwe gusa. Ma people abakunzi ba Star TV. Mfise abigeme benshi bankurikirana. Ariko go rukundo mu nkunda je ndashaka mugwereke na Sumaya. Ni kukaburimbi ni wirugura manuka n'ibirenge ngumanuke muri quartier hagati. Umanuke n'amaguru. Ufa kururuka gusa wafashe bisi ya Cibitoki. Wewe umubwira gusa kugiye ahantu bita kuri 5 mu Cibitoki kujya Kanyoni. Uca urukira kuri 6 kubera ko kuri 5 ntago bisi ihagarara. Ihagarara kuri 6 kubera ko mu Cibitoki imodoka zihagarara kuri 14 na 10 na 6 na rebisi. So uko biri kose je nibaza ko adresse nayo bahaye byarangiye kabisa. Baramukoze kabisa. Je bagabo we kumbe bari bazungu banatutishya ngo ni bazungu lakini sometime turashobora kuvyikorera. Yavuduza none hajushize nka makeup nkuko ikimara nk'umunsi umwe ariko oya hariho makeup ya 24 24 umunsi wose ni umunsi umwe bisanzwe hajya n'igiciro oya hariho n'imara igice cy'umunsi mvana n'amafaranga kubatita aha no kugira ntibiveko kugira naho ubiri yashu agoma ameze neza aho bisaye ko umuhomye kabisa kare naizi ngono ngaho yasize oya ni konsa wana rimbonye arafise inzobo ko akuga ventilateur nakiki kugira akayaga bikabumumire ko n'ingoga kabisa cameraman ariko araboneka neza bana okay bariko baramupepeya kubadita Sumaya makeup tanda kurabira ino mama we yo fatira kano kamika sinozifata zose Yes ko biri kose mwabibonye aho turi mwabonye bagitangura kumukora ukuntu yarameze jewe sindo mubeshi ibintu ndabizana hagaragara mukabibona ntago nza nkunda kubeshi kan magarari ino mbere no sawa uwo musista wacu yakubise ukicara aho ngaho Sumaya kugira nyene bigende neza sister ni sawa none umeze neza kandi nawe ofisi nzo nawe Sumaya barakunda abantu bafise nzo Haujui Kirundi? Nakisikia tu. Unakisikia tu. Tunakukutana kwa Sumaya Makeup ndani ya nyumba, ndani ya mjengo. Sumaya Makeup. Uko hapa kwa sababu gani? Niko hapa sababu kwanza nampenda Sumaya. Nilikuwa namfuata ku TikTok. Alafu na mimi nikapenda kazi yake kisa anapaka makeup.
na mimi nikapenda nikuja nifunze kisi ya kupaga makeup. Kukutana Sumaya ni mtoto mzuri, ana roho nzuri Sana. Anajua kazi, mimi anataka ile kazi afundishe na wengine wenzake. Ndio, pia ni mwalimu mzuri, anaweza kukufundisha kwa siku 2 ukapita na elewa. Niliona kuna tizama sana hii. Ndio nini? Hii ni makeup hii. Hii makeup ndio ilikuwa au. Carton hii. Ndio sana wakati wako wanakumpagara huko nyuma kule, unachungulia unasema ilifo ni kwa mwanafunzi mzuri, si ndio? Ndio. Mlikuwa mnajuana before ama ulikuwa kujuana naye wakati anaanza hii kazi? Mara piko sana kutana mtu nafanya hii kazi before mlikuwa warafiki, afu mnakuwa kufanya kazi yote. Mlikuwa mnajuana mwanzo ama mnajuana hivi kikazi ya? Mwanzo sikukuwa namjua Sumaya, nilikuwa namwangalia ku TikTok. Alafu sister wangu akaja kumtafuta ili ampaki. Hapo kuona gisi anampaka na gisi namfuata nikafurahia. Ndio nikasema na mimi nije nimtafute. Kirundo nazungumuza au sio sana. Hapo Burundi wewe. Uko Burundi lakini Kirundi kinakusumbua. Ndio. Okay. Uyu ni umunyeshuri we niko yashatse kuvuga ko abantu batumva igiswahili. Nanje ntago ndakizi vya danger ariko mwavyumvise ko nagerageje. So ko biri kose wakoze wagize neza. Then Sumaya reka cha yegera ngaho kugira tuganire nibaze ko bahejeje makeup. Unajisikia aje nako ka makeup? Ndatesa. Sasa none nk'ubu wonye uvuye ngaho muri makeup. Ni wawe umuntu wifuza ko abo wambere aza kukubona bashi. Hari igihe uvuga ati je ndakeneye no muntu ambona ka makeup kataramvako. Sheri wanje. Era nkodoza go. Uko na sheri? Sasa. Je narinza ati hari umuntu hariya yibundiye nyine avuga ati nashobora kunonyiga sheri bashaka kuciza. Maana kuna takashira kuone mara ya kwanza. Kabisa. Samesha kuzowe asa najua nani po yako na tirere. Ifo bangine bakuone hivyo. Benye abajui po yako na tirere. Ifo yuko yamambona mpendeje cyane gose. Upendeje cyane gose. Uno munsi naka kajambo wumva wobwira abigeme nkawe. Kubera ko uno munsi ari abantu dupinga nico gituma je namanje gufata video ya mbere. Ndagaruka ubu ngubu mfata video ya kabiri bakurangije kugira abantu babone ivyo turimo ko ari vyo. Nica ikintu wobwira abantu basi bo baje ahantu bakabakora makeup ariko nka wewe uzi makeup maze kuza ngaha kwa Sumaya haje burigize rya kangaho hano kenshi kuva mu Kayanza hose turi kumwe uri mu Kayanza hariya kwa Vincent Tamburineri hariya hose ndahazi napajua sana bari nesha ari nuramuzi avyibushe ari ne wo kwa makomisyo mudamu wa makomisyo ndamuzi hariya Mama Best itwa Aline. Mama Best. Okay. Itwa Aline. So uno munsi tubwire ko abantu ariko baradukurikirana cyane babigeme bifuza makeup nziza reka bice kuri wewe umukiriya kuko nuza kuvuga wewe uza kuvuga nk'umukiriya uza kuvuga nk'umuntu yakoreye ibintu byiza kwera ko uyu avashiramo ibintu bitari byo. Anasomesha watu huyu sana. Anaweza kusomesha watu labda wewe ukisema wewe ni wavuga ni fresh. Ari batonya bawe basista inshuti tubabwira ati karibu cyane ngaho kwa Sumaya makeup abakorera ibintu byiza biri mu maraso yiwe bate mikroya yes right now turi kumwe na nyene bikogwa niwe arangije kino gikogwa cyo gusiga bano bantu ni gikogwa yifuza ko kimuteza imbere ariko ikindi kintu mbonye ngiye menye kuri we nuko afise umuntu ariko arigisha avuga ati naho noba ngwaye hazo bari wundi umuntu ariko arakora ko kazi naho no biheba habeho umuntu azovuga ati jewe Sumaya makeup niwe yanyigishije gusiga ico kintu kirangyoheye reka ndakimushimira cyane hajya wohora wisiga makeup kanga hajya bakunda kuvuga ngo umuntu ngo akora mu bijumbo si wabijya ndayisiga gake naho nkunda kuvyisiga ariko gake cyane kweli ntusigaye mirukira kuyisiga ne nkubageze ko wisiga baragusiga cyangwa niwe wisiga ndisiga joye urabishobora wenyene ku budgeta wabonye pankati hajya hanze nje nisize hajya turayiraba kameramani turaza gusohokana hanze kugira ibintu bigende neza cyane uno mwuga ukora numwuga usanga bitoroshe kugira ushore kumenya urashobora kutubwira ku nshuro ya mbere utangura gukora no mwuga byari bimeze gute wawutanguye gute use nuwatubwiye ko maze imyaka 5 twumve ukuntu wagiye uratangura kugira na wa muntu ariko ariga gukora makeup
ntacike intege turazi ko mu Kayanza hari abantu bakora make-up ndamuzi n'umwigeme yitwa Danera nawe nakora make-up yarambwiye ko akuzi birangiye ndavuga ati buryo umuntu bamumenya kubera ashoboye basituvuka aha ikartier ushaka kutubwira ukuntu wagiye uratangura uraduga buke mu majambo make kugira wa muntu ariko ariga gukora make-up ntibimuce intege ngasha ndavyibuka neza urumva sinabitanguye ari nk'akazi ndavyibuka ico gihe umugabo wanje yakorera mu Buyenzi ndamubwira mperekeze mu isoko ngiye mu Ruvumera kugura tiro nyene yisanzwe kuko n'ibindi nta nivyo narinzi bisanzwe nyene biga byo kwisiga rero hacaba yari umuhunga bidandaje nimba ariko yarashaka kudandaza nkaza ndamubaza ikigikora iki sinzi ko yampenda akaza ambwira gikora ukuntu ukuntu nkasha ndakibika rero umugabanya cambaza ngo nta bindi ukeneye nanje ambwiye guco candabikora ari byinshi ntazi uravuga ibindi ningene bikora nkaza ndamubaza ikigikora gute ambwira ndabitwara ari byinshi namaze nk'ikintu c'umwaka ntazi kubikoresha mu nyuma ndavuga aratangura kushwanira ibi bintu wowe waransesaguje nabiguze n'amahera menshi ntunabikoresha nyene ibintu nk'ibyo camfata decision nayo nzi nyene gusigitira nyene ibintu bisanzwe nyene bya kera nyene bitanafashe jeje nyene muranira nkavuga hana ragena mu barabara usanga wakoresha ya fondote ya indi tugura ibihumbi bega yayigwa nga ile fondote wapi bana mko mnakuja hapa msituangushi hama rero ndatangura kuzandabira kuri YouTube bino babigira nkaza ndabakinya ikumbi kibagikoresha guca nkaca ngera nkaza ndabisubiramwo mu nyuma nyine ndadisiga ibintu bidafashe je nyine mpuramvuga ati ibintu nakari nabyisiga nkaca mu barabara abantu mengo bo biranteye isoni byari ibintu nyene bidashemeye mu nyuma nyine ndabikora urumva kubera ico gihe bivanye n'igihe hari hababona amenga ndabishoboye bakanyegera bakambwira dusige ntangaro ndasiga ariko je ngiye kubona yuko basinabimetrije ubunye urumva mwiyo myaka nakumye ndabisubiramwo mpaka nyene ndabimenya ntangura kuza ndasiga abantu gusa gusiga abantu ndabitanguye nko mu myaka ibiri ndabitanguye nko mu myaka ibiri kuza ndasiga abantu ariko abakiriya bawe bo mu Kayanza none ko agiye kure yabo bizava bibagora barinda gufata déplacement kugira bakugire cyanye baragutuma ko kaduga hariya abakiriya banje bingozi ndabashimira cyane nawo mu Kayanza kabisa ntibantaye barakeneye arakurondera ukamusanga iyari ndamusanga ingozi tukiraho nyene tugire ko nk'umugi ugisahira umuntu agukeneye yo gutora gute umuntu ankeneye arandondera kuri nimero yanje ushobora kuyitanga kubera ko kuko ndazi ni nimero ya business ya 61 755 638 61 755 638 ni nayo ukoresha kuri WhatsApp nta Instagram hari ya TikTok na TikTok abantu yasize attention bari kuri TikTok ni benshi cyane TikTok ni gute ni Smile Makeup na Facebook hose na Facebook ni Smile Makeup bisigura yuko nta citwazo bantu murinda kugira bagenzi banyu ngo nta muntu uzi akora ngo makeup ni mu cibitoki kujya gatanu ku ikaburimbo ucubona ico capa ndakweretse muri video ico capa suma ya makeup kibona kubera rumba cibitoki ari garashobora kugende kujya kanyoni uzofata bisi ya cibitoki ufisi taxi nawe umubwira chikana kujya gatanu acaza direct bisi nawe uzokurukira kujya gatandatu ucuraba imbere ucubona ahantu handitse suma ya makeup kote agoshe uri kuraza uja kuri dorsal neza na neza mu cibitoki ndahazi so mu gusozera tubwirikirira abakunzi ba Star TV kugira tuje mu bindi ndaba runo rusiste ukuntu barusize neza bagusize fresh shiko badita nawe twenzere uzuratwengera shiro wawe cyane uzi ko umukobwa abihigwa adatwenze adasetse uramaze kubona umukobwa adasetse kuri foto ukuntu usanga bishi mugasetse sha biravana ukwica uraseka cyane ndakunda gutunga cyane rwose seka basi turore yes turi kwa Smile Makeup nta handi hantu rero ho gukora makeup mu gusozera sinzi ikintu wogira abakunzi ba Star TV nk'akantu ntakubajije uba wifuza kubashikiriza kwera ko buri muntu wese ari usanga yibikiye akantu usanga tutazi twese nk'akabanga ugasanga hari akantu wari wifuza kuvuga kwera ko nagumye nkwanya ururimi rwanje ndarushira hejuru ugasanga ntako wavuze karibu cyane cyambere na mbere abakunzi ba Star TV ndabakunda cyane kabisa cyane rwose ico no basaba no kumonshigikira ukafata mugongo ibintu nk'ibyo yifuza umuntu amushigikira kandi umuntu yifuza umushigikira mu bikorwa akoze n'amaboko yiwe aruta umusuma umushigikire rero kugira
nawe aronka agasosi k'umwana nibaza ko ari uko nta kindi wokongera ko je nigenderere nitahire ndahejeje ivyanje nitahire gusa bamenye ko ndabakunda nta kindi gisigaye shiri ndakunda abantu nyene bumva bo je nawe tuzoba twankanye Nzomwisemba Nzomwisemba kubera make up akunda kubwira minsi yose cyane gose usanga uri muri babandi bavuga ati uyaba ngo ataraja ku mugabo naca ndamuha musaza nje kugira bigume muri famille navyo urabona ugasanga umuntu wabo bafise inoti akavuga ati je nzomujya nyine bafise inoti nawe ukacuvuga ati je nzomujya akora make up kugira azora nsiga ndamu profit gace gace wovuga ati je no mwisemba nawe yo nawe tuzoyebana Nzomwisemba kubera make up shimuhebe sinamuheba je abakiya ntaco muzokundana mu kazi je ndabakunda kabisa cyane wavuze ati umuheje wewe n'umukiriya wanje kuva niwe natangiye ngira no gusiga kuva mu Kayanza gushika nino yego no mu Kayanza neza disi ndatese uyu ntigeze ampeva avuga ngo reka ngo tugende ngo kubandi ngo babiba bize cyane akano kari kuzuruna kandi ntana ko yasize oya ndagakore ko sinzoka nagakoze ko sha uzi ko hari abantu hora bifuza gukoraho nibagukoreko reka nanje renda irose ukaje yo kugukoraho nuko nimereye sister nivugira menshi muramba bari so abakozi ba Star TV thank you so much mwakoze kudukurikirana mwakoze gukurikirana kino kiganiro ni Smile Makeup ni mu Cibitoki nahavuze kandi nguma ndahavuga ni kujya gatanu mu Cibitoki kujya Kanyoni côté à gauche uri kuraja kuri dorsal mu Cibitoki behind camera turi kumwe na Elvis photography nawe ni n'umunyakayanza no munsi yaje kunshigikira naho Totodora atabaye hagufi kwera ko n'umuntu w'abantu Elvis nawe afise umutima mwiza nawe ni kuva mu Kayanza wanyu ariko aramfasha gufata ama image nawe ni n'umufotographe mwiza cyane agufotoye ifoto rero ararema murakoze rero kanigendere byarangiye ndibaza naberetse byiza byahise sukose twigendere hama oya nshobora kugira ntagushimire kubisande nashaka ndagushimira Imana igahezagire cyane kumera umugisha cyane gose nako utagize warashatse no kunshigikira kuva nkiri mu Kayanza razi ko totobanye ko zodugika mu Kayanza batse ndakwisangira ino ubu ni sawa ubu ni byinshi zotuma ndagahezagire cyane kabisa zotuma ndateramira ngaha njye tukaranga ngaha basha abantu oya ndetse ndukaranga ntuzogenda gutera mu gikaranga ndadanaza n'inyama ku mugoroba hajya buriho ku mugoroba urumva uhekemeka ngaho rero oya hari umukozi abigira n'ubu w'indazigara yaje nk'ubu yamaze kwisiga sha tuziguze twaba dutomboye ntitwomuha koko yatutaho ko nyene ebana urakoze Imana iguhezagire je nibaza ko ndifuza iterambere ry'abantu kuko eje ni watera imbere nanjye uzonyibuka rero mba nifuza ko abantu batera imbere kugira nanje nje nyuma yabo mu kubashigikira so umushigikira je ndazi kutazobura bigeme bavuye wanje kuri Star TV cha hari umuntu ayimirije mariage ndakuzi urakuza ngaha sha ndazi ni benshi nanje n'umunsi nayikoza zoza ngaha thank you